kanyenyeri company, akaba ari ishyirahamwe risanzwe rikora ibintu bijanye n'ibyo gufungura, tukongera tukaba dukora n'uburimyi n'ubworozi. Ibi twatanguye ni iciyumviro cyahoze muri twebwe kuko ndi mu membre fondateur. Twarumva yuko twoshobora kwiremera akazi, hama bivanye nuko mubona ibi bihe turimo, ushobora guheza ishure gasaba yuko ugerageza gucreate akazi kugira bikunde uronke icyo ushira ku munwa. Niyo mpamvu twaciye twimvira gucreate uwo mugambi, kandi murabona yuko tuvuga ko turakora neza cyane kuko iki gisuguti cyacu cyitwa kanyenyeri biswi ni igisuguti gikozwe mu bintu byo ngaho iwacu. Nkumva ko nakabijya kambere kuko bikozwe mu ngano, sesame, amata hamwe n'ubuki. Ni kuvuga kino gisuguti gifunguye waho rukunda kwirabagira kubera haba harimo sesame, cyo tangura kwibuka ubwenge bwo buri kugihe. Abizi yuko n'amata nigira akamaro ku bantu bose, yaba abana cyangwa abakuze. Turakora amasambusa ngira mwayabonye, turakora ibitumbura biryoshye cyane. Ibitumbura biba bitandukanye na bijya bindi bitumbura basanzwe bazi. Ku gitumbura cyacu ugifunguye uravuga ati ni ukuri nzokwemera mbe no muri ville nze kugura ku cya gitumbura. Kuva dutanguye hari abantu benshi bamaze kugira umugisha ahantu, kuko ni nayo ndoto twari dufise. Twaravuga ngo turakeneye gukora ikintu giteza imbere twege kigateza imbere n'abandi. Ni ukuvuga rero hariho urwaruka rumwe rwagiye ruronka akazi kubwa iyi kanyenyeri company, hari n'urundi rwaruka rwagiye ruronka formation kubw'iyi company shasha yaje. Kuko hari abantu entrepreneur benshi bavuga ngo ko ntangwe gukora ikintu ni kucigumizamo kugira bikunde ndagikore ndumwe, ariko twebwe suko biri. Urundi rwaruka rugero katwitura rukavuga ati dukeneye kumenya uwo mwuga natwe dukore, turarugwigisha nabo rugaca rugenda kwiteza imbere gutyo. Turacara abana ngira murabibona ntituraronka uburyo bukwiye. Mu migambi iri imbere turiko turategura yuko izo ari company ikoresha abantu 1000, abantu 2000, ariko byose bagenze murazi ko bisabwa uburyo. No kuvuga turiko turakora na bije na payesh kugira turaye ko bishobora gucamwo, gutyo rero duce tushira mu ngiro umugambi wacu uko twapanze. Ingorane zikunda gushikirwa zitandukanye. Iyo utanguye gukora ikintu hari abakubwira ati courage, hari n'abazaguca intege. Hari umuntu aza akabona uri gukora akavuga ati none wewe ibi nyine urabona nk'aho uzoshika papa. Ugaca usanga rero ingufu zacitse. Ariko no hano urundi rwaruka bwenzanje utanguye kuvuga ngo ngomba nkore iki kintu, reka gucika intege, kora. Zindi ntambamyi nuko haraza abantu benshi babonye icyo ukora bakaba ngo baje kugutera intege ahubwo baje kugusubiza hasi. Murabizi byo, murabizi aho twagiye duhura n'abantu batandukanye bakaba ngo baje kudushigikira ahubwo baje kudusubiza hasi. Urwaruka rwikuremo akajosi. Abantu benshi bishwe n'akavuga ngo jewe n'amashure nitse naho mvuka, agaca yumva umengo gutangura ku kintu gitangwa azoduge bukebuke ntavyo yoshobora. Agaca ahitamo rero kwigura telefone y'umuriyoni, kandi uwo muriyoni yari kugira hante utanguza umugambi mutoyi, gutyo wa muriyoni ugashobora guhemba uwundi muntu. Urumva impanuro ya mbere nababwira yuko kirazira kwiyemera mu buzima, emera uhere ku kintu gitoya. Nkuko nanjye natanguriye ku kadobo mbandereza mu ibarabara, mugana ukabona yuko usigari company ishobora guhagasabo n'abantu batari bake. Dukora ngaha mu Kamenge muri Heha, hagati y'ibarabara rya 3 n'irya 4, inomero 22. Uvuye muri ville ushitse ngaha kuri Kopeka kuri Gare du Nord, ushufata ipave yo kwa Buyengero ukabandanya hagati y'ibarabara rya 3 n'irya 4, ucubona ahantu handitse alimentation kanyenyeri biswi. Ucuza ukeneye gusuma ibihingurirwa muri kanyenyeri company, karibu. Urashobora kuba ukeneye formation, twaza tukaguha formation ugaca witeza imbere. Ego.